Mu gihe hirya no hino havugwa ikiza cya korera kiriko kibandanya cibonekeza ahatandukanye mu gihugu, nko muri komine Cibitoke ya zone Rugombo ahamaze kwandura abantu 39, no mu gisagara ca Bujumbura ico kiza kibandanya cibonekeza mu mazone ya Kamenge, Kinama na Buterere. Ni muri komine Ntahangwa iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Insamirizi n'imbonesha kure yagendeye muri bimwe mu bibanza vy'idandarizo biri mw'isoko ya zone Kamenge, aho bamwe mu bene gihugu batashimye kugaragara ku masanamu y'imbonesha kure babwiye Radio Television de la Jeunesse Africaine pour le Développement ko impinga ikiri ndende mu kugwanya ikiza ca korera no mu kucirinda kuko hari isuku rike. Ni mu gihe bamwe mu badandaza ibiribwa nk'ibitumbura, isambusa, imikate, amaburete n'ivyamwa usanga bidakingiwe, aho usanga bidafutse neza, bimwe ugasanga biriko bidumako isazi. Ikitavuzwe ni bamwe usanga badandaza amaji, amabarafu, ngo usanga ibikoresho bidafise isuku rike, bimwe biri mu ducupa usanga bisa nabi. Abo bene gihugu basaba abajeje intwaro n'abajejwe amagara y'abantu ko ico kibazo bogifata mu minwe, hakaba isuku ku bijanye n'ibidandazwa babona ko vyobagirira ingaruka ku magara yabo, ngo hatibagiwe inyigisho z'ukuntu bokwikingira ico kiza ca korera gitera kibonekeza muri komine Ntahangwa. Bakongera bagasaba abajejwe akarere k'ubuvuzi ko mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ko hoba isekeza ryo kuraba ubuzu bwa sugumwe butameze neza. Mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa, Jean-François Mabe, Radio Television de la Jeunesse Africaine pour le Développement.